mu gihe igenekerezo rya 16 tw'umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Mashariki TV yashatse ko turabira hamwe imvo zituma no mu gihugu cacu abana bo mw'ibarabara iyo basubijwe mu ngo zabo iyo baje bava bataharagama, bamwe muri abo bagahitamo kugaruka mw'ibarabara nubwo badahakana ko mw'ibarabara babayeho nabi. Imvo rero zituma abo bana baba canke bagaruka mw'ibarabara ziratandukanye. Ukuntu byagenze kugira nje mw'ibarabara, mama nguriye nk'amakaye ndi kw'ishuri, arapapa yaturira kenshi yabo rero hari umupetire muto wanje yavuze ko bibirera ari ne Bujumbura cyangamanuka ne Bujumbura abakwabi arashira kw'ishuri birananirana ndavayo mu kigo cyaho nyina kwica mu Kajaka muri fondation Stame ndavayo sana nahize mu wakane rero navuye mu cyo kigo cyaho mu Kajanja ne anje rero muri fire Sindasubira nakintu kore narimbutse gusa nije nyene byangiye mu kure mvuye ni nka shatani nyene yanyoheje kuzino byabaye kubavyeyi kwa pere yanywa inzoga gacashikira tuka abo muhira kirukana umuvyeyi akatwirukana twese gatangura kurara hanze. Niyo nanje yaciye mfata ingingo yo kumanukira aje mva mu rushuru Bujumbura rirari kugira ngo nje mu barabara yagenze yakunda kuza kwita mama wanje ajya hanze gitene mama wanje agenda kundi umugabo mama wanje naca umugabo wa mama wanje nashaka aciye niziri no mu barabara ngo kubona abana bongera kugaruka mw'ibarabara mu gihe leta iba yabasubije mu ngo zabo ngo ni kimwe mu vyerekana ko inyishu iba yatowe itabariyo. Bivugwa na David n'Inganza wo mw'ishirahamwe Sojepaye. Kuna abana bongeye kugaruka mw'ibarabara ni kimwe mu bigaragaza ko inyishu iba yatowe itariyo. Hanyuma nagomba ndakumenyeshe ko atari ubwa mbere isekeza nk'iryo ribaye no muri kahise kigisagara ndakibaye mu myaka itari mike za 90 abana byaragenda nkuko bahagira isekeza bakabasubizayo bakabashira no mu kigo bakamena ikigo bakagaruka mw'ibarabara kandi bacungerewe. Rero nagomba menyeshe ko kumbure inyishu tuba twatoye kuri abo bana siyo. Ibi ndabivuga mu buryo butandukanye. Ubwa mbere kubera iki bari mw'ibarabara? Abana bari mw'ibarabara kuko hari igituma catumye baza mw'ibarabara, ico twita cause. Hanyuma rero muga mw'ibarabara gaca bahaba mu buryo bubiri. Hariho abana bo mw'ibarabara abo twita les enfants de la rue, n'abana bari mu buzima bwo kubana n'ibarabara abo twita les enfants de la rue, babaho mugabo bataha mu mitumba iwabo. Abo rero baraza ariko baje gusegeshwa n'abandi canke bo nyene baje gusega canke barungitswe n'abavyeyi. Urumva rero ko ari myinshi ibiri. Rero abana bahambaye ni babane nakubwiye ubuzima bwabo ku murango, ku mutaga no mwijoro ari mw'ibarabara. Rero iyo turiko turatora umuti keshi na keshi tugomba gutora umuti wikivunga. Rero kuba mw'ibarabara ni kuba umuntu afise akagwara. Baye bana bo mw'ibarabara barafise akagwara gakeneye umuti. Akagwara nakahe nako katumye bava mu muryango, bava mu mihani wabo, bava mu ntari wabo bakaza kandi ntibabeho nk'abandi bantu. Rero urumva kwa muganga mu gutora inyisho nufata abagwayi ngo bahe kinini kimwe. Umugwayi mumwe wese arafise icatumye iyo ngwara, umugwayi mumwe wese arafise ububabare bwiwe kandi niyo kuramo umuti tibakirira rimwe. Rero nabarya bana nuko dukwiye kuvyifatamo. Kumbure ntitwibajije mbega umwana yavuye mw'ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe. Hari umwana yavuye mw'ibarabara kubera bamunyaze utwiwe bimwe bita spoliation des biens. Hari umwana yavuye mw'ibarabara yagiye mw'ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Iyo abana basubijwe muhira abarongoye intwaro co kimwe n'abajejwe inama y'umuryango ngo bategeza guca bahagurukira ico kibazo kuko ngo ahanini inama y'umuryango usanga mu ngo nyinshi idakora. Bivugwa kandi na David n'Inganza wo mw'ishirahamwe Sojepaye. Rero kugira utora inyisho nziza rero nico twita visite familiale, gutemberera umuryango iyo umwana yavuye tukaraba ko ivyo umwana yatubwiye ari vyo hanyuma tukabona gutora umuti. Rero
kandi ibyo ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kandi bisaba ko inzego zose zikorana. Rero abo mu bisagara naho bokora, abo mu misozi nabo bategerezwa gukora, kuko abo bana ubona Bujumbura sabanyabujumbura, abo bana ubona Igitega sabanyagitega, abari Ngozi sabanyengozi. Nukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, nukuvuga ko bamwe twitorera ku mitumba rezeri collinaire, bamwe bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye, babandi bajejwe kwitwa imboneza, batezwe guca bafata ico kibazo mu minwe, bafatikanije nande n'inama y'umuryango. Aha rero ngomba ndahagarare cyane gose, kuko abo bana bose naho navuze nti bafise ingwara zitandukanye zatumye, no kuvuga shatse kuvuga umugera watumye baja mw'ibarabara, hariho umugera bahurirako, hariho kubura ikintu kibafasha amatati agitangura mu muryango, ikibazo kigitangura mu muryango, n'urwego rw'inama y'umuryango ruba rudakora. Urwego rw'inama y'umuryango rugizwe na bamwe bava ku mwana bava iwabo na nyina, n'abava iwabo na se, n'abandi nka babiri bava mu kibano. Nukuvuga rujejwe iki? Rujejwe gutorera umuti w'ibibazo byose byadutse mu muryango. Nukuvuga umugabo yakubise umugore aca yiruka kwitwara kwa musitanteri agomba kugerageza, akitwara kwa chef de zone, ku mukuru w'umutumba wakagomba kugerageza, ariko akibagira yuko hariho rwa rwego rw'umuryango rwari kumufasha. Ese yavuga ati nyabuna nzanira abiwanyu, nzanira twicane ngaha mu biro bamfashe, kuko musitanteri ashaka kumuhenda canke umukuru w'umutumba, ariko nta mugabo ayobewe ubugaba bwa murumunawe, nta mupfasoni ayobewe ubugaba bw'umugore murumunawe, ntushaka kwega ubugaba bw'umwana wawe, ntibashobora kubesha. Rero ugaca usanga kumbure musitanteri abajejwe intwaro, iyo nama y'umuryango niyo yoheza ikabafasha. No mu bushikiranganje bwo gufashanya n'iterambere ridakumira, Inyansi ntawe mbarira hajejwe isata c'abana n'imiryango, avuga ko umugambi wo gusubiza abana bo mw'ibarabara mu miryango baje bavamwo ngo ari umugambi utoroshe, ariko kandi ngo leta yarawiteguriye, ngo barazi yuko uri mu intambamyi zitari nke, ariko ngo ni igikorwa kizokorwa gushika bagisoje. Rero birashobora gushika yuko umwana uyu canke urabona mu barabara umwana arahigira ibintu vyinshi kandi vyinshi bibi. Hari nkuba yaramaze gutangura gufata ibintu byo yayura mutwe, uyo yumva ko mu barabara ariho hari ubuzima, ariko ku bwacu siho hari ubuzima. Rero ko haba bake bagaruka mu barabara nibidutangaza, kandi ntibidutangaza. Abo rero nabo nyene turongera tukabafata tukabakura mu barabara, tukongera tukabasubiza mu miryango, duhejeje kubigisha kubumvisha yuko ineza yabo itari mu barabara ahubwo iri mu muryango. Mu gukora uwo mugambi twari tuzi neza ko atari ibintu ugira ngo ndafashe ingingo no munsi ngo ejo bica bihera. Twariteguye yuko nivyaba bisaba ko bitumara amezi 3, amezi 4, amezi 5 tuzobandanya tukora uwo mugambi. Twari tuzi ko ari umugambi utoroshe, ariko intambwe tumaze gushikako ni intambwe ishimishije cyane. Intambwe tumaze gushikako nuko twumvishije baba abavyeyi, baba abajejwe intwara, baba ekabo bose bafise uruhara mu ndero y'abana yuko dutegerezwa gushira ingufu hamwe, tuteza gushira hamwe ishaka ryacu kugira ngo abo bana nabo baronke iteka, kuko kubasubiza mu muryango no kubaha iteka no kubaha agateka kabo. Rero nta nkeka yuko birashobora kudutwara umwanya gufata amezi 2, amezi 3, ariko impera n'imperuka nuko uyo mugambi utegezwa kuranguka wose. Nkuko rero vyemezwa n'abahinga batandukanye, ikibazo c'abana bo mw'ibarabara ngo se kibazo co gutorera inyishu mu munsi umwe canke mu ndwi imwe, ngo ni kibazo co guhozako, na cane cane hitwararitswe gutorera inyishu ibibazo bituma abana baja mw'ibarabara. Ivyo navyo bikaba biva hanini ku bukene canke amatati yo mu miryango no gutunganya kutariko ibisigi.